nimwegere aba agent bancaire ku mihana yanyu hari aba agent bancaire baserukiye Ecobank bashobora kubafasha mu matransaction yose mukeneye gukora ari aya retrait ari aya versement. Haruhande yo kubika canke kubikura amahera yabo baciye ku agent bancaire, abanywanyi b'ibanki Ecobank bagiye gusubira koroherezwa mu gushobora kurungika amafaranga yabo canke kuriha facture mbere no kuriha amayinite baciye ku agent bakorana na Ecobank Burundi. Aba agent bancaire na abantu bikorera utwabo, banki yegera ikabasaba partenariat, tukagirana partenariat kugira bashobore gushikana ama produit ya banki aho begereye imihana, bagashobora gufasha abakiriya ba Ecobank kugira accès ku makonti yabo, ari ukugira ama retrait canke ari kubika no kubikuza amafaranga yabo mu makonti batarinze kuza muri banki, bakabegera abo ba partenaire tuba twarondeye mu mihingo yose y'igihugu. Mu bikorwa bari basanzwe bakora hari retrait na versement, ukubika no kubikura. Rero ubu turiko turagerageza ushobora kubaha izindi option z'uko bashobora kurungika amafaranga bakarungikira umukiriya ari mu yindi banki ngaha mu gihugu. Hari iyindi option tushaka kubaha nshasha yo gukoresha code USSD. Iyo code USSD izobafasha kuko ubu iyo twari dufise yari application ikenera ko umuaja aba afise connexion internet kugira ashobore gukora amatransaction ya Ecobank, ariko ubu ni USSD tuzobazanira yuko bashobora gukoresha n'agatelefone gato katagira internet kugira bashobore kugira amaactivite yabo ya agent bancaire za Ecobank. Abakiriya ba Ecobank ngo ntiborinda gutama naho babaye hatoba hari iyo banki. Nkuko twama tubamenyesha abakiriya bacu, n'uyu munsi turashaka kubamenyesha ko banki iriko irabegera. Banki ntikeneye ko muza muri ville kugira mushobore gushika kuri agence kugira ngo mushobore kuronka amafaranga yanyu ari kuri konti yanyu. Nimwegere aba agent bancaire ku mihana yanyu hari aba agent bancaire baserukiye Ecobank bashobora kubafasha mu matransaction yose mukeneye gukora ari aya retrait ari aya versement. Uyu munsi twamenyesheje aba agent bacu ko dufise iyindi produit tugira tubashiriremwo yuko bashobora no kurungika mu yandi mabanki. Wowe uri umukiriya uri mu Kamenge, nta agence iri mu Kamenge muri ya Ecobank, mugabo ntikibuza ko wegera umuaja wa Ecobank ari mu Kamenge agashobora kugutunganiriza akakurungikira ayo mafaranga ukeneye kurungika mu yindi banki mu gihugu, canke ushaka kuyakura muri konti yawe ushobora no kugira versement kuri konti yawe utarinze kwideplasa ngo uje muri ville. Umwe mu baja ba Ecobank ati abanywanyi ba Ecobank ntiborinda gutama tuzoborohereza. Turabikora kandi tukabikora mu majansi yacu mu korohereza abenegihugu cyangwa abantu bose b'abanywanyi b'abantu bahora batwara amahera mu minwe, biborohera cyane ko iyo bayatwaye mu telefone biroroha cyane, bituma ata n'ubusuma buhaba, bituma abantu bagenda bisanzuye babona yuko amahera yabo abitswe mu buhinga buteye imbere. Uko umwaka utashe rero Ecobank yamigiranira inama n'abaja bayo aho barabira hamwe ibishasha bokongereza mu korohereza abaja bayo eka mbere n'abanywanyi bayo. Iyi nama tuba twayitumije kugira dushobore kubabwira ni giki banki ishobora kubaha kugira ibafashe kugwiza ibyo mugurisha. Ivyo twovugana amaproduit tuba dufise mashasha tubongerereza atari retrait versement gusa, tukabumvisha ko hari n'izindi produit banki iriko irategura canke yabashikirije n'ingene ikora. Iyindi ntumbero y'iyi nama twama tugira uko umwaka utashe nuko tuba dukeneye kumenya mu bikorwa mukora ku izina rya Ecobank ni izihe ngorane muhura nazo dushobora kubafasha kugira tuzitorera umuti turi hamwe nk'abapartenaire kandi nk'abantu bakorana bakeneye ko mu bikorwa byabo bya misi yose bigenda neza.